Naimaze indwi yose ngwaye. Ngwaye? Unaumwa? Naimaze indwi yose ngwaye. Afurije umuririmbyi ambwiye ko agwendagira ubwoba mu. Baba biri bari basugura bya bindi. C'est vrai? Voilà, tu vois? Isumu? Ishano. Ngwaye Emery tumoni mu ma shows, tuko tunaona ma performances za wengine huko mpaka para kwa vurugu. Mbona Emery Sun tumoni mu ma shows za wengine? Ushaka usanga baje abantu bazimbutse. Nokubwira ko umubano dufitaniye n'abajournalist. Ari umubano mwiza cyane. Umuzoza kuvuga ngo romaje nahise nyakuvuze. Uyu ni umwasi w'iterambere. Tubanye neza. Kandi baraye bakamvuga ati ko mutamushira mu masho. Nibereho nk'aka bebe. Ibiganiro barama. Tarinze kubagora. Shika kwizazi shaka ibibazo. Ariko rero maze imizi ndiko ndabona abandi bajama ariko baridoga. Baratesetse kwe. Ntibacika intege. Bihangana. Oya ntibacika intege. Hari imyaka bavugijwe natwe turi mu marira. Rero kuri nosi turahana amaturo. Harabavuze ngo nacu uzovamwo bakubona mu ruhombo none uno munsi uri gihangange wicarana n'abahambaye. Harabavuze ngo uzopfukenye bla 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 ngo uzopfudatunze uno munsi inoti ni jeje mu batunzi uravugwa na wewe. Harabaguhebuje ngo business yawe ntizotera imbere. Rabuno musugeze kure alhamdulillah. Ibuye abubatsi bagaye niryo ryahindutse. Irigumya ifuruka haleluya. Aho bari bamamu kangaratete baramaramara bicwa n'umucece. Bonjour mesdames et messieurs, Yvan Buravan, this is Top Media channel. Forget for this industry of Buravan. Check nyama kurushama kibaza ndashaka muri industry of Buravan. Ngutuma tubikora reka dukengurukira Imana hamarutse dukengurira bwo kunzi wa Step Media 2 wherever you want. Bakunda cyane kandi big up sana for makuru support bamutwereka. Tugeze ku 1000 by'aba subscribers, turifuza ko dukwiza 10,000. Yes, muri kuno kwezi nyene muri amezi 3 zora tumaze muduha 1000, ariko muri kuno kwezi turifuza 1k. Ni 1k gusa irenga ko gake tugira ngo dukwize 10,000 by'aba subscribers. Yes, kumure ndi kumunsi ndi kumwe no mu brother, ndi kumwe n'umuntu je nkunda cyane. Ndi kumwe n'umuntu yari yanciriye ati Beni mie natani toe hit mtu mwenye yatoa ayozimishe mu studio ni Emery Sun akubwira ati nibaze barabe yatanguye atubwira injyaje ariko right now tubwira nibaze barabe bego bibaza ko ari kubera iki aguma muri entourage nyene muri bya bintu nyene bifasha society araza kutubwira impamvu right now twamusanze ari mu bintu vyiwe akunda kira muntu wese afise ikintu akunda mu buzima twamusanze ari kwagira sport ashaka tubwire mbega kuri akunda sport kubera iki baguma mwita sexy boy araza kutubwira ni Emery Sun boss bikwaye boss safi boss uko bien pote za masiku ashukuru weze Mungu Emery félicitations kwanza. Asante ba. Vraiment hiti mbili successive. Na ya tatu iko munyu. Acha kurambia. Unatuzidisha kwa ile miaka. Niko na nyingine ya tatu. Zowazi uruke bigeregere nyaruke. Narudisha rewa. Ngo sibiko sasa. Ameze neza. Uko bien. Ameze neza cyane. Yes no musi kwanza kuri Emery kugenda gute Emery? Umunsi umeze neza. Naimaze indwi yose ngwaye. Ngwaye? Unaumwa? Naimaze indwi yose ngwaye. Afurije umuririmbyi ambwiye ko agwendagira ubwoba mu. Baba biri bari basugura bya bindi. C'est vrai? Voilà, tu vois? Isumu? Ishano. Roga. Ariko ubu nakize. Kaduhama sumu. N'amashado tukaguma tubaho. Kabisa wallahi. So mu musino nasuye gutangura sport. Twana numva amagara ameze neza. Ariko namaze igihe ntameze neza kabisa. Yes, ukitswe n'amagara bivanye n'ishano baguhaye. Ababire ntibajyama. Bikagenda gute none Emery Sun banakupatia tena shano ya. Kaweza ga numenya. Ariko sijambere wewe ayigize kabiri. Ariko ntumenya wari guhaye icashaka ariko ni bon. Ni before cyangwa ni after ya ndirimbo ya hit yawe? After ya kabiri. After ya kabiri. Iya kabiri rero kwagusohoka. Baze barabe. Nagize media tour indwimwe ya kabiri cyane numva ko abantu hongeze wala iyo mfite inana y'igusanga nanjye ntasha Afrores gitangaje media tour uri stop afu hit kabaki naendelea kuwa hit indirimbo kirabandanya yonyene nategezwa kwanza kurana
n'igihe tuba ndayihagaritse nategeza kwanza kugira mwebwe tubimenye kugira ngo aresha kugira ngo abatibe baratugara ko bari murambere atagara mu interview Emery Sun hamaje ndagerageza kubibabwira ariko rero ubu ndagarutse nanza ko ari we wa mbere tunatanguranye ibintu bigiye kubandanya ugira media tuwaya nibaze barabe je tubwa mbere nkibona indyarya like navuga sasa Emery Sun ko iri vraiment ni mwanditsi mwiza n'umuririmbyi agifise kakanovera ko muziki wabandi kunze kuvuga lyrics atwibutsa abaririmbyi ba Emery Sun ba yamyaka yo muri 2010 2009 hariya mbega Emery Sun kuri atapata kuri ngine hit kweli atapata kuri nafu ya kupiga ngine hit ko tuzi ko muri no industry yacu kabiri gatanu indwi bisigaye bigoye ga Emery rero rimwe akwiye ko no gusenga so ahamuka ibintu kabihereza Imana ibindi bikaraba iyo bija niyaza yuko biragoye gukurikirana indirimbo zibiri zigakundwa muri game yacu nanjye ndanamishimira Imana kuko ntibyari byoroshe so big up sana urashimira abafans bawe n'abamenyesha makuru abafans banje aske bankunda cyane rero abamenyesha makuru ni bubahwe kabisa acho batari ko barakora kugira ngo indirimbo zanje shining haba ku radio ku ma TV ama TV online n'urukundo ariko waranyereka so jewe businorira nkaba abandi bavuga ngo ntibabavuza jewe bumeze neza dufitane mubano mwiza akiragenda bikobatse timbega Emery kire kiriyo cha kulia rating aho kupigi no kugira ko umubano dufitaniye n'abajournaliste ari umubano mwiza cyane umuzoza kuvuga ngo n'abajournaliste ntibakuvuza uyu ni umwasi w'iterambere tubanye neza kandi baraye bakamvuga ati ko mutamushira mu mashow urumva bo nyine baratahura igituma naja mu mashow ariko rero umubano wanye n'abajournaliste no kurumva ni neza ibini fresh ni bireho nk'aka bebe ibiganiro barama tarenze kubagora shika kwizazi shaka ibibazo yes ndibuka na Jenny Ofa turi kumwe na Emery turi kumwe na DJ Pro fujo zimekuwa nyingi sana like muvuga n'abamenyesha makuru bamwe ko badashaka no kuvuza abaririmbyi ariko ubunye Emery Sun bajya bose tubanye neza bajya bose twavuze ariko rero maze imizi ndiko ndabona abandi bajama ariko baridoga baratesetse kwe banduge ko barateseka kabaraba agati mwege nidoga ko mutamfasha ico gihe bariko barabavutse ubure bashikiriwe ivyo banadia na ni bawumviriza umwo karababaza basikirize gutuma bihindi kure ku benshi kure wa jewe wa journaliste bo Burundi mani baheza ki nabana beza igisa kubwira ati baze barabe like indirimbo y'imeze neza cyane indirimbo iri gukundwa n'abantu benshi na cyane âge de plus de 30 ans Emery Sun vraiment iyo fan base uko nayo kabisa novuga yuko kuva mpinduye kubera kunjyajya hama ngashira ko tagata nasanze fan base yanje yahindutse generation yo kuva ku myaka 30 28 25 kuduga gushika naho maze gusanga nkora no kubantu bashika imyaka 50 barashikirwa fan base yahindutse cyane kandi ndanabishimira Imana ya mbega abo bantu uzobaje hagute ko twumva yuko ari abantu basa n'abakikuruke lakini abantu bakuze ejo bizobagora benshi usanga bagomba gupasiona canke abantu bikorera utwabo ari gusanga bizobagora kuzo baraza kugushigikira mu mashow mbega utegura iki kugira ngo nabandi bato bamwe bari hasi nabo nyene kugira nabo bashikirwe umuntu wese azoshikirwa indirimbo Ufise generation zose zizoshikira cha mon pote vraiment mugakuru nabonye kunjyaje twese twarashikiriye ndaje narakwiza 30 narashikiriwe rero umuntu wese arashikira ivana naho hagaze bari baturembeje bakaduha amasumu y'amashano tukaguma baba barakugiriye nawe umenye bibaze barabe inyuma y'amashano bari haze ko tuzopfa tukabana yatubaho kuri kwimana kwache tubahamagara ati ngo murabe turatagaza ibikorwa byanyu bigayize cyamubone sasa hana kimwe biratugira Imana iri kumwe natwe tuguma twigirira sport ko za bolo ita gute kwanza yemwe A+ fitness ya niho girira ngamisho niho ngirira afune rero kumura champagne hapa baba ni muraga isomere ibirisha bigrafe yaramunaniye ubona ko amaze kwa nk'abapapa yaramunaniye ari hino ashakwa ari je yaramunaniye ibi nabyo bishobora ariko njya mujama nakora ndije problem kumona hapo nawe nyine byaramunaniye biri mushinana nimba afise ibibazo byabaki Black Mamba aratese byaramunaniye siko wote bangibeza ko urabona ko nafanya hapo na wewe gym ya hapa
zobahamagara tu ariko Black Mamba yambwiye ko azogaruka vuba nawe nyene inagira nawe nyira yagize ikibazo cy'igitoro nawe nyene bivanye nababandi ko twumva yuko menshi na gasport bari bagagarikije kwera ibyerekeye ikibazo cy'igitoro usanga ari ikibazo cy'igitoro n'ubundi ariko Guys, ni kibazo rero kibona cyifuza kubaza mbega Emery kubera iki ariko arashima kuguma cyane muri za message abantu twaba twifuza kumenya ariko twibagira cyane mu rukundo sinibagiye abantu mu rukundo ariko nasanze hariho message abantu bashaka ko bumva ariko ugasanga nazo tubaririmbe rero ndavuga nti kandi rimbe imwe cyane ndabahinjajya mbona ahubwo biraryoshe ndabongera tagata message zo mu buzima busanzwe sanga n'uvyukuri abantu bari bazinyotewe kabisa bari banyotewe kumva ko ari umuntu yabavugira ko ari abantu benshi batubwiye ngo tuzovamwo abandi bakatubwira ngo ku bihebe ibyo bintu iyo business na uzogera hama no munsi mwahura ukabona ko bamaramara babonye aho ugeze ndavuga nti rero kweri kintu utanga message ifo ko abantu tubibutsa yuko marge kiraza kuvuga umuntu agitangura dukwiye kumutera intege ati ba bro canke sister pambana iyo nzira izoshika nivyanka urarondera ibindi ariko bandanye pambana pana kuvugira ngo yacana nayo so chambona message ziko ndiko narungika ziko zirabashikiye ariko soko ko urukundo nagwibagiye ndimbo z'urukundo zirahari kabisa kumbe wewe ni dawa penzi wangu ni dawa kijabana kifaranga lakini problem yake atanifanya hiti mbira fora biheba yes nibuka yuko Emery like muri ibwa mbere kunjyaja like waricaye uriyumvira abandi bari mu bisusu hariye abandi sinzi bari muri no gufata no ku yo Emery akayikara agasema sasa tufanye bakufanana kweli acha mimi nilete injyaja ikapiga urabona mu artiste wese afise ukuntu yumvira ku indirimbo ziwe na target abafise hama ugasanga avuga ati reka nkuritiye kugira ngo abantu bankunde uciye muri ibi rero nayicaye ndavuga nti eske umuntu ubu message notanga ni yahe indirimbo z'urukundo nazirimbye cyane none ubu nokora iki hama ndicara ndiyumvira ndavuga nti reka ntangure kwandika ibintu by'ubuzima busanzwe niho naca nimba mu busanzwe abantu ntibigira ifo kumenya iyo wicaye muri game ngavuga ati maze igihe nkubita indirimbo ariko ntizicemo ubu nokora izahe hamukawundira system ushobora gucamwo muri bajya abantu benshi ukitandukanya nabo hama abantu bakakumva guys ariko ikibazo kimwe kigaruka why Emery yatumoni mu ma shows tuko tunona ama performances abangine uko mpaka para kwa vurugu mbona Emery se yatumoni mu ma shows abangine ushaka usanga bajya abantu bazimbutse ugasanga repoze zako zinaniwaga usanga bajya bajamwe bazimbutse wowe igiciro cyako kikuhaye ugasanga je baraninya kubera igiciro canje ariko nibitinye bro ariko nibitinye twovugana muvugana basi wogereka bakagabanya kuko nimba babaturukira nabajya bakabaha bizimbutse naye twovugana nkabagabanya ubuzima nuko ariko rero game yacu naho bitoba ibyo game yacu ifise ukuntu harimo akamwana wa mama kabisa nikarahera aho yumvira ati ni Emery umuntu ugasanga afise hiti ariko ntibamuha amadini kubera ko bavuga ati nzanira wa wundi biwacu naco gituma ubona biguma binahomba abantu ni baguma bazanira umuntu bamenyereye ntubazanire bajya abandi bariko barakora bafise indirimbo bareba bakavuga ati tugiye kura wa wundi nyene kira siku ni ure none afise indirimbo izahe kubera ko sukuba ko ndiko ndashira hasi ababijamwo kuba hari ababijamwo bafise experience ugasanga indirimbo zabo ni nziza ntizifa ntawo igisho ry'umutima urumva ariko nibaza yuko barakwiye gutera intege abakora kuko ni wazana umuntu atari karakora atandirimba afise ziko zirahitinga kubera ko muzinanye ukaje ufata nk'abantu agapeti kitwa D1 afise indirimbo ziryoshe cyane ariko ugasanga ntibagahamagara mu masho ugasanga abapeti nkayo yarigize amasisi ugasanga ariko ntibahamagara mu masho kandi bafise indirimbo ba Berry Music bafise indirimbo zari zimeze neza gusumba mene nabo ariko urahamagara uriko bita gufavoriza ibinebwe abakora ukabaca intege so nibaza yuko nanjye nashika kuri ubwo rwego mvuga nti
kundirimba Ufise bazompamagara naho ntokora mu kujyana inguvu ariko rero ko mu Bujumbura muziki wacu rimwe kamwana wa mama reka tubireke bibandanye uko bazotorondera ngira bizokunda ngara urabona ko bakora korondera ko bigena neza cyane bazi rero je mu kintu natahuye ubu bandondera Emery yari muri equipe imwe bakurondere bandondera bareka nzobatwika amahiti baka bakibiye baka biyumvira ati oya mujama ubo byakabere tumuzana tumwache peke freba ubone igahera ndabazanira yindi Nditayaje tayari kuka akagaye ni kabi yari cyo kura kushibaba hit after hit piga hit after hit yari kura kushibaba ariko rero baze bara abantu bariko barakora je naho batonshiramwo hari abantu benshi barakora ni baho umwanya kuko ni wazana babandi nyene nta bantu zoro Emery yari muri team imwe like na Arafro ari muri team imwe na Obelix na maririmbyi mwandika neza ariko kwasaga muri misi yahera nta power play mwaronka ariko right now Emery akubwira yuko je mbanye neza na bagenzi banje bakora ku radio n'abagenzi banje like umunyenga nabo yani hivi ndugu zangu kina MB data kule unawapa pole kina Araflo unawapa kwanza na wenyewe pole rero Araflo je sino mvuga kanini Arafona umuntu yatangiye kumvugira giye batamvuza niwe muririmbyi wenyene yagurutse aracisha izina ryanje mu kanwa kiwe ku radio aravuga kubera iki Emery utamuvuza Arafo wenyene uyo vraiment eba ahari vraiment Arafo merci sana icyo nzoka ndacibuka kabisa hari benshi atankimwe bigeze bavuga kubera ko ico gihe bariko baravuzwa hama ariko yarabivuze yerekanye urukundo afise kandi ntiyavuge jeje nyene yavuge n'abandi hama abandi nabo atakoravuzwa ntibacika intege bihangana oya ntibacika intege hari imyaka bavugijwe natwe turi mu marira rero kuri nosi turahana amaturo umunsi bakakuvuza icyo bawundi ntibamuvuze yabiza nico gituma izuba ashobora kuba ariko ryakaga muri Europe bari ahantu hakanye n'isi turiko ariko babandanye bakora nunguhana tubandanye dukora hama peut-être ejo canke hirya ejo bizogenda neza bocika intege ni giki ugiye gukora kugira ngo like ntibize bishike ntibaze baronka aho baguca kuko bakubwira ati twibwe tuvuza uyu umuntu ariko arakora iyo umuntu yicaye atari ariko arakora tuzomuvuza ibiki tuzoguma tuvuza zakera gusa niyo mpamvu tuba twifuza kuvuza bijyanye by'amahiti nyene za nimuze murabe aze barabe akapira kwanza kidogo kwanza kuri kinazanye gitari yanje none ikuriye wapi nje muri gym ko harabavuze ngo nacu uzovamwo bakubona mu ruhombo none uno munsi uri gihangange wicarana n'abahambaye harabavuze ngo uzopfukenye bla 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 ngo uzopfudatunze uno munsi inoti ni jeje mu batunzi uravugwa na wewe harabaguhebuje ngo business yawe ntizotera imbere Rabuno musugeze kure alhamdulillah ibuye abubatsi bagaye niryo ryahindutse irigumya imfuruka haleluya aho bari bamamu kangaratete baramaramara bicwa n'umucece iyo bakubonye nibaze barabe ukutagase nuko Imana yakugizeyo kabisa ni Emery akubwira ati nimuze murabe like ko mu buzima busanzwe ariko abantu basanzwe bameze abantu nuko bameze anko ni sawa yano mwanko wanje yes like mu buzima busanzwe ari abantu bameze nk'uko ga Emery hari abantu benshi no bize no bize byo bakuvuze gatazo tugira TV online ya abandi bavuga ko yamude mutazomushobora ni kuri kwibara wow ariko right now niko birafata inzi ubona wenye nararimbye ati ico nahebeye berisho kuri kwibara afu Emery vraiment tuzeranye muri byinshi kweli ibyo atavyibuka kweli ndavyibuka zane amateso y'urukundo nta muntu ayibagira kuko usanga asa bijya bigushikiye natwe byagiye tuba kabisa wallahi ariko vraiment turashima Imana alhamdulillah byose nibaze barabe ibintu byose byagenze fresh harano mvuga ngo aba ex bavuze ngo niba guheba uzokonda
nta wundi nguzoronka ihibambewe none baragiye nawe utangura gutagata kubyibuha gusa neza ubu barakwifuza nibaze baraberera bore gisemeri gishasha kwa hivi basha kupatia sumu kama ni 10 basha kuletea Chile ya Kongo ya Tanzania wataka mimi nileteza Dubai Emery benisho gushima Imana ariko yes byose ni gushima Imana ariko ku rundi ruhande Jevrema nabayetone Emery yaragize imisagwaye kumbe rero mpora mpika kangene kaboro none ababire barajyama sasa wewe nta nuko wabajije basi umve ko ari ndi ayiguhaye basi umenye naho wanyura wo mukura umuvura akunda Guys, genda mukurikirana nibaze murabe like ni kuri YouTube channel yitwa ikutwa gutega Emery Tagata YouTube channel yitwa gute Emery Sun no kuri Instagram na Facebook byose ni Emery Sun platform zazo zose Emery Sun afu zazini nyene tuzi ko zinyizo ko amafaranga zazini zikurikirana n'aba diaspora cyo tukuvuga za boom players za Spotify zoze gute DJ Pro ashabikora Nyengo nanye ukumubaza mubaza DJ Pro nayo ikora bikora Black Mamba ni ayo bana bamba te platform za ujaba DJ Pro ikora bikora ndio champagne yote ndiko nakifanya jana muntu wacu DJ Pro wacu kwere niradukorera bye mbo imba yavyigiye cisi afu Elis boy naho kuri iki Elis boy sinzi yayi ariko afura ko dakunyikuja mu cyapa nayo bya mujama mugabo arakora nawe nyene iyo yenzo yandika indirimbo abandi mbo afu kigiye mwana twemere ko ari indirimbo yaguhaye igiswahili yarayimpaye rero mugaye igiswahili mgenzi muri kino gihembo kiragoye kuririmba ngorane vraiment igiswahili ariko bizogenda neza Emery kumbure turiteze ko kandi ka hit kagira gatatu like muri no misi nyere muri kuno mwaka utarahera imwe kuko igiye wayidohe muri December imwe nwanjara kuri kwiba niba betayari guys niki kiro rubwira abasanzwe bakunda umuziki ndundi no sinzi ko kino nuvuga entertainment yacu akabiri gatanu indwi no kubandanya basupporting abaririmbyi babo abaririmbyi babo barakora cyane abafate mu mugongo tureke kugaburana umuririmbyi yasohoye indirimbo mushigikire TV online zibashigikire ndazi ko mugwa mwidogera ngo baririmbyi bakuta ama showbiz murapiga showbiz bawe muratupiga showbiz nawe ko radio barapiga showbiz bazirera ikintu kimwe ababire babaririmbyi baratahura ibanga hari ibanga ari mu ma TV online binini cyane muti kandi uraronka muti turareba ufate nk'abantu babakurikirana ari ibihumbi 10 freba kuyi abantu nkafate nka 30 subscribers baravye 30000 views umujama akaje kumukurikirana ushaka bakaraba iyo ndirimbo wavuze urumva rero ababire nabo tumatugara ngo nta kubarondera kandi bibira kabanga kora ibiganiro mushake mu ruhe nasanze nabo ngamu mahanga barabikora bativurane bakaruha none bana melody mu Rwanda gamutse ndabizi ni banga batarabona ariko reka ndaribibire TV online ziri mu bantu batuma bapushinga indirimbo zacu cyane ndacari cyane guys na cyane nambugire ko Emery ari sanzwe akunda sport ariko zikatumureke igire sport mbega kuri kikunda sport Emery abana sport amara ma stress sport nawo ufise umukunzi umushiri wawe kagutera stress za Afrika kaca bizira ngaha uranyinyurana navyo ukapambana n'ivyumba ukaruha ucise muhira atangwe za nduru ziwe uca wisinzira kandi rero abagira sport abakoga naho baduheba kidopanika mupanika niki umaze kuzanga ukaruha nanduru zihaba gutuma rero umuntu aguhevye biterera icuma acho bigutwara kare ukaya kantu kindari bakabona kanyima katabura ariko ntibimera nk'abandi hama sport kuri jewe ituma nguma ameze neza forme shobora gutera umwanya munini ku stage ya kabisa yes turabona ugira n'ahantu heza utumira n'abantu kugira ngo baze barazanga nibaze baraza muri Please Fitness hari abakoca beza kuri station station Kinindo City Oil nahiri hayajura umetaje ya nyuma baze hari abakoca babishoboye nta bintu bya code promo dukoresha ku izina rya Emery Sun hari ivyuma oya ntabwo turatangwa kubikoresha ariko nibaze barabe bakore umubiri ari abantu bitwa bihaye ibintu ngo wirirwa muri gym ngo wubaka umubiri ngo kuja ngo mwibarabara ngo rondera amahera anje nkaca ndababaza mbe waza abantu bayiri basamo yabagiye muri ville gushikiza isata na 10 bararonga ubura amahera ubura umubiri ubura no gukorera igihugu ugira ibibazo bitatu n'ukuri kwiba
hitamwo kimwe amahera yarondera kuva mu gitondo gushika 18h nyuma yo kuva saa 3 ubwo ngiyana ubucawe hama uje muri gym kora umubiri gukora umubiri ntibiraba ngo nibindi bintu kora umubiri hama witahire kuko muri no game muri nozima tubayeho ni wabura amahera aronka umubiri kabisa ni waronka amahera naho ntibibagira umubiri urondera umubiri umubiri umugukeneye kabisa Emery arondera umubiri atararonka n'amahera bego bibaza ni aronka amahera umubiri bizoba bigize he abona rero amahera usanga uyafise najya nyene aho nutsarenzaga Eme abantu ntibazi gushima ibyo bafise ari level ugeze ko ushima ubwo uca ni wasoba iby'abantu uca wibuka ko arikiye n'igihumbi ku kironka cyari kibazo ariko uno munsi ugasanga 10 yafise nuko ko no gushima ya etape ugeze hama ibindi navyo Imana igenda guhezagira so ibisigaye basha ibaze bubaka umubiri nibahendwe n'abantu bagero abantu byananiye ne bazabaza bwa ngo ngo mwishinga iby'imo kurondera amahera baya byarabananiye bisha bashidi bashasiya ubiri ningaje bakobwa usanga bafise uruda ageza kifotoza ahita ngo kuyimira aho kuza ngaha agafata ibuhere ugasanga umuntu ari mu gupasuka kuri abademo ari no mukono ni foto shabiba ja muri gym fanya sport hama uko bakuca abavyi hama inda yawe ipunguke ja ku bintu byo gufungura hama komeza je niwifotoza nzorinda kuvyondinda kabisa guys bakunze step media kuri 5 ndakubwira yuko je kuri YouTube channel ya Emery Sun ugire subscribe no kuri Instagram yiwe no kuri page Facebook no kuri Twitter hose ni Emery Sun hama utibagira no kugira share na partage na cyane like na comment na share nyinshi cyane novuga kuri indirimbo yiwe nibaze baraba turifuze ko yokwiza 100 by'aba views sivyo none ga Emery muri kino gihe gito bon byo bavyiza gusumba kandi akapira basi yajya kidogo basi akundi njya kwe abisibusu y'ubujyajya amashari n'inzigo ni byinshi uteye imbere birabaki bagashaka kufa ariko Imana si Yohani canke Asmani iraturindayo aba basubira kabisa zizosubira no gutaha nibagira subscribe bye bye